Ibimenyetso bikuru bikuru biranga inoti z'ibihumbi 10 zasubirijwe n'ibi. Ikimenyetso cumvikana gifasha umuntu afise ubumuga bwo kutabona gushobora kumenya iyo noti iyo ayikorakoye ku mpera imbere n'inyuma. Isanamu y'umuganwa Rudoviko Rwagasore iboneka uyirabiye ku muco. Akanyuzi kari hagati ku noti gasa n'akagenda karacikagurika karimwo umutwe w'inka n'inyandiko BRB biri mw'ibara risa n'ikivuvu bihindagura ikibanza binyaruka iyo inoti ihengetse. Ikimenyetso kiri mw'ishusho ingoma gihindura ibara kikongera kikagira akazingi kiyunguruza iyo inoti ihengetse. Ibimenyetso bikuru bikuru biranga inoti z'ibihumbi 5 zasubirijwe n'ibi. Ikimenyetso cumvikana gifasha umuntu afise ubumuga bwo kutabona gushobora kumenya iyo noti iyo ayikorakoye ku mpera imbere n'inyuma. Isanamu y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye iboneka uyirabiye ku muco. Akanyuzi k'urwatsi rubisi kari hagati mu noti gasa n'akagenda karacikagurika karimwo umutwe w'inka n'inyandiko BRB biri mw'ibara risa n'ikivuvu bihindagura ikibanza binyaruka iyo noti ihengetse. Ikimenyetso kiri mw'ishusho ry'igiseke gihindura ibara kikongera kikagira akazingi kiyunguruza iyo inoti ihengetse. Ibimenyetso bikuru bikuru biranga inoti nshasha z'ibihumbi 10 nibi bikurikira. Ibara ry'inoti risa n'ikiyoba rose. Imirongo minini minini ibiri ikitse iri mw'ibara ry'akatsi gatoto hepfo no haruguru imbere n'inyuma yayo. Isanamu y'umuganwa Rudoviko Rwagasore iri mw'iforoma ry'umuzingi iboneka neza uyirabiye mu muco. Igenekerezo rya ndwi Munyonyo umwaka wa 2022 riri ku noti. Umukono w'umukuru w'ibanki ya Repubulika y'u Burundi n'uw'icegera ciwe ca mbere. Ibimenyetso bikuru bikuru biranga inoti nshasha z'ibihumbi 5 nibi bikurikira. Ibara ry'inoti risa n'umunyota gris. Imirongo minini ibiri ikitse iri mw'ibara ry'ikiyoba hepfo no haruguru imbere n'inyuma yayo. Isanamu y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye iri mw'iforoma y'umuzingi iboneka neza uyirabiye ku muco. Akanyuzi gashasha kari hagati mu noti gasa n'akagenda karacikagurika karimwo umutwe w'inka n'inyandiko BRB biri mw'ibara risa n'akatsi gatoto bihindagura ikibanza binyaruka iyo inoti ihengetse. Igenekerezo rya ndwi Munyonyo umwaka wa 2022 riri ku noti. Umukono w'umukuru w'ibanki ya Repubulika y'u Burundi n'uw'icegera ciwe ca mbere. Bigiriwe i Bujumbura kw'igenekerezo rya ndwi Ruheshi umwaka wa 2023. Murakoze.